mfise utubazo duto dutatu. Icambere, hariho umushikiranganji wa leta ikomoka ku mugambwe murongoye aheruka gushikiriza ko yoba bangamiwe kandi akabangamirwa bivuye ku mabanga mwamushinze muri iki gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe muri iki gihugu ca Nterero Rushatsi Ndayishimiye nta n'umwe ageramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu nta n'umwe ageramiwe kuri uyu munsi wa kabiri, nta n'umwe. Nico gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuha abapolisi nibageramiwe mugamwe bafise. None je ndasindatahura je uko meze rero ndabaza none nimba wowe uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba bahaza bamaje. Haja mwabonye ko natumye bisakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanje nguma nitegura. Ndafise contrat initiale ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dupfa n'ikintu na kimwe, hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa nziza ukuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyo nzoba ko amenasi yunda yaronka mugana cyo nzoba. Mu Burundi ibice 90% babeshejweho n'uburimyi. Buno burimyi bubera mu misozi kenshi yajongorijwe n'inkukura maze kugira bimbure bigasaba ko bashiramo ifumbire. No kuvuga ko ifumbire si ikintu gisanzwe mu Burundi, irahara mu murima ntiwimbura. Kuva mu mwaka wa 2019 hari isoko rimwe gusa abarimyi bakuramo ifumbire. Iri soko ni hinguriro Fomi Fertilizer Organomineral Industries. Iri hinguriro rikora ifumbire ivanze y'ikirundi n'ikizungu, maze buri mwaka bagakora amatoni n'amatoni y'ifumbire ibi tayari gukoreshwa n'abarimyi. Gusa kuva mu ihinguriro gushika mu murima bica mu masirikwe menshi. Kuva ihinguriro ritangira gukora mu mwaka wa 2019 ryasinyaniye amasezerano na leta aho umurimyi abanza kuriha avance agahabwa gatike hanyuma akazorindira ko ifumbire imushikira. Iyumvire rero umurimyi aronse udutike dutanu tw'imifuko 5 nyene. Igihe cyo guteragira kirageze afise udufuko 2 gusa akazorinda heza guteragira atarahabwa ya mifuko isigaye. Uyu murimyi rero afise ibibazo byinshi mu mutwe kuko indi ifumbire sinda yihabwe. Uno munsi hari imyidogo myinshi y'abarimyi aho bahabwa inyishu zitandukanye rimwe na rimwe zivuguruzanya. Muri iyi video tugira twinjire mu mutima w'ikibazo. Byagenze gute ngo umurimyi yisange ngaha aho akenera guteragira akabura ifumbire? Byose bitangura mu mwaka wa 2012 kwigenekerezo rya 9 myandagaro mu mwaka nyene inama shikiranganje yarakoranye. Mu vyizwe hariho umugambi wo gufasha abarimyi kuronka ifumbire, umugambi wise Programme Nationale de Subvention des Engrais au Burundi, aho leta ishira mu gice cy'amafaranga biciye mu kigega Fonds commun pour les fertilisants et amendements. Iki gihe Fomi ntiyari bwasamwe n'inda kuko hari hasigaye imyaka 7 yose kugira ngo ivuke. Ifumbire yava hanze ikaboneka nkuko n'ibindi bicuruzwa Burundi butihingurira byaboneka. Fomi maze kuvuka mu mwaka wa 2019 yahawe monopole y'ijana kwijana, nta fumbire yasubiriye kuva hanze. Fomi yategerezwa guhingura ifumbire ku yabarimyi biciye muri wa mugambi wa leta wo gufasha umurimyi kuronka ifumbire. Fomi yasinyiraniye na leta amasezerano bise protocole d'entente aho Fomi itegerezwa guhingura umwavu ikawushikanira umurimyi muri zone. Umurimyi yiyandikishije abafise udutike yahawe abanje kuriha avance, maze ifumbire maze gushika agatondana ka gatike yahabwa, hanyuma akariha sorode canke yasigaye agahabwa umwavu akitahira.
mu mwaka w'ibihumbi 2020 ifumbire yatanguye kubura. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 bigenda uko nyene, imyidogo y'abarimyi ikomeza kuba myinshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 byakomeje kunyuka kugeza aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 umushikiranganje wa mbere Gervendera ko buca bimunanira kwihangana ahamagaza ihinguriro fomi maze abahate bibazo kugira basigura impamvu ifumbire itari kuboneka. Hermenegilde de Mayange yari yasirukiye fomi muri iyo nama yishuye ko bafise ikibazo c'amapièce de rechange, ariko ndira ko buca ati Jesse nkeneye ivyitwazo, abene gihugu bakeneye ifumbire vyihuta. Iki gihe mu bubiko bw'amaBPA haragaragara kandi hari hageze ko abarinyi bateragira, byashavuje umushikiranganje wa mbere maze akarira ihinguriro fomi ko ritari ko rirashitse ibyo giyemeje. Mugaye birazo bikako ari bya bintu ugacuza wateguye kuza gusigura kwicwa karitabonetse kubera amapièce d'origine bana amapièce d'origine ko ni parole y'umunsi, ariko icyo twemerera nuko turiko turagira ingufu ko bishoboye ko nacu nyemere none uvuze ko udashobora ari uri kurahingura arugeza mu ifumbira bene igihugu ntushobore kutubwira ati ushobora kuba narizanye igihe none tubere amaboko imugonga bene igihugu ya byose ni ibintu uvuga utavuga akagozi n'umuntu bakacana none ubagira hampande y'ikinagiye ifumbire Gervendera ko buca yari afise n'amakenga ku bijanye n'akanovera k'ifumbire yahingurwa n'ishirahamwe fomi. twama twagize ama prelevement tugize amadesante tutababwiye tukagira ama prelevement tugapima mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira ko kabazi ko urasubira kusubirayo. Iki rero cyo kibazo mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending irikiraba monte ibugendana nibaza ko izofasha byinshi parce que blending yoyo umwavu uzokogwa par rapport au sol kuko umwavu wa fomi dukoresha uno munsi uzokubwira kuri efficace pour l'oli azoba ariko araguhenda ijya twita tutahaza uyisize mu muceri nta kivamwo. Nico gituma au niveau du gouvernement nous avons ubuteye uko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha. Igisiga rero no kuraba iyo imbura nayo nyene kandi naho nyene no kuraba niyo imbura uko ikogwa amase babanza kuyaturira sibe gushimisa abashimisi bo turabira wena amase wayaturiye bica bigenda gute sinzi babanza guturira ntavyo nzi amase y'ikirundi ibyo byose ntavyo nzi ariko nibaza yuko uno munsi aho tugeze nibaza yuko kubera abandi bariko barabona iyo izine nshasha nibaza yuko bizogira icyo bikoze bikagira icyo bidufashije. Ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania unamonte ibizini ishaka gusa niyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izini yabaye monte muri Tanzania on a rassemblé tous les spécialistes boss bari bafise les professeurs d'université nibo bayikoreye ko nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimwe yiringa iwacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko aba specialiste babo nibo babikoreye ko barabona ivyo ariko barakora ivyo ari byo mugabo twebwe nta muntu yigeze abikurikirana. Aha rero hashobora kuba hari hagahaze mugabo uno munsi tubananya ducumbagiza kushika dushikire abo bandi baje kugira icyezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ibidukikije bwashizeho umugwi w'abashakashatsi kugira bige bongere batora inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bijanye n'itituka ry'isi ndimwa y'u Burundi hafatiwe ku vyigwa vyo mu mwaka w'ibihumbi 2013 n'umwaka w'ibihumbi 2021 kubijanye no gufumbira isi ndimwa y'u Burundi ico bise cartographie de la fertilité du sol au Burundi. Hari vyategerezwa guhindurwa nk'akarorero iyi carte yo mu mwaka w'ibihumbi 2021 yerekana ko gice kinini c'amasi y'u Burundi ibice birenga 73% bifise umururazi ukaze cyane ni pH iri munsi ya 5 bakoresheje ca gipimo umururazi w'isi. Igice kinini kandi c'amasi y'u Burundi cyari gikenye ivyunyunyu nka potassium, phosphore n'ibindi vyunyunyu giterwa gikenera ku rugero ruto ariko bikaba bifise akamaro kanini kugira umwimbo wiyongere. Aha twavuga nk'icyunyunyu citwa bore, zinc,
hamwe na sufure. Aha rero hari hakenewe gukorwa imyavu ikwijira ivyunyunyu vyabura kugira umwimbo wiyongere. Turacari mu mwaka wa 2024 ibugendana mu ntara ya Gitega ku musozi Jenda hariko hubakwa irindi hinguriro rutura ryitwa Branding Fertilizer ryari gihaye intumbero yo gukora ifumbire yujuje ibi vyose navuze. Amasi y'u Burundi yarakenye. Iri hinguriro ryari rifise ubushobozi bwo gukora amatona 480 ku munsi kwigenekerezo rya 17 kwezi kw'icenda. Evariste Ndayishimiye yashitse kuri rino hinguriro kuraba ibikorwa bigeze. Ico gihe ryari rigeze kure ndetse bariko barashiramwe amamashini amwamwe. Muri uwo mwaka nyene w'2024 umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yagendeye ihinguriro Fomi ari kumwe n'abandi bategetsi batandukanye harimo umushikiranganje w'ikigega ca leta w'ico gihe Audace Niyonzima hamwe n'umushikiranganje w'ubudandaje w'ico gihe Marie Chantal Nijimbere. Mu mwaka wa 2025 imyidogo yariyongereye kuko nko mwirima ry'agatasi bivugwa ko abarimyi baronse ibice 50% vya imbura n'ibice 60% vya bagara. Sezo yarinze hera batararonka umwavubura bagifise twa dutike. Muri uwo mwaka nyene w'2025 niho hasohoka yandi makuru atarazwi. Umushikiranganje w'ubutunzi Arendi Kumana imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka yerekanye amahinyu ari mu mikoranire ya leta n'ihinguriro Fomi. Aha hariko hari gusubirwa mu giteka kuriginga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026. Reka twongere twumve kandi ivyo umushikiranganje Arendi Kumana yavuze ku bijanye na Fomi vyatumye rino hinguriro rica rituma ko conference de presse yihutirwa kugira ribeshuze ivyo umushikiranganje ariko aravuga. Haja mwabonye ko natumye bisakoshi wanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje ngoma nitegura. Iyi ni contrat ya Fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko. Iyi ndafise avenant contrat ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 la saison C à 2025, les quantités réelles, on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Et il faut m'y ngo tuyisigne. Ikatubwira au mois de décembre 2025, ikatubwira yuko saison B na C à 2025 uno musi shaka kutubwira avenant au contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale. Ni mumfashe ikakivuga neza yuko amaheri keneye uno musi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle. Ikashi tubwira ati mwebwe leta rero muri ayo mafaranga muri ya 50 miliyari abenyagihugu bace bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze. None woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikini cyambere ikiza nindi avenant au contrat Décembre 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora. Ndafise contrat initial ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dufarike na kimwe hanyuma icyo ikibana yafashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazibata cyo nzoba ko amenasi yunda yaronka mugana cyo nzoba
vision 2060 nzoyibona neza jewe singekeranya. Ngibi rero ibintu tubayemo camumbwiye amafaranga cava muri iyi conference de presse ya FOMI. Hermenegilde Mayange icegera c'umuyobozi wa FOMI yabivuze mu majambo twovunagura ku gukurikira. Umushikiranganje ivyo yashikirije n'ibinyoma yararengeye akarimbi mu buryo bweruye ihinguriro FOMI. Umushikiranganje agenda asubiremwo gusoma amasezerano rufitaniye na leta, kumbure ko ari mushasha usanga atarayasoma, hanyuma abona vyo kunda azoca agenda imbere y'abajya bubahwa avuge ko yihenze. Umushikiranganje ntiyarakuye kwihutira kuja kuvuga bijya binyoma imbere y'abajya bubahwa, yari kuza tukicara nkuko nabandi baje turicara turatora inyishu y'ikibazo. FOMI ni kireza abarundi bambaye, ikibabaje ntibazi ko cera. Nubwo umushikiranganje Alain Ndikumana atigeza doma ku rutoke abariko bamutera ubwoba, FOMI yaravuze ko itari muri aba bariko batera ubwoba umushikiranganje. Kuri ikinyene c'amamenase, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo muri conference de presse yo kuri wa 2/0, Reveriyano yavuze ko mu Burundi umutekano ari wose, ata murundi numwe ari menase. Mbere yaranatangaye kumva umushikiranganje yo bamenase kandi afise abajejwe umutekano wiwe. Kugeza uno musi rero umurimyi afise ibibazo byinshi. None ko twumva ifumbire itari kuboneka tukaba turyamanye udutike mu nzu twiturende, ni gute FOMI inshuzi miliyaridi 50 z'ifumbire yarengeje ko kandi niyo yategerezwa kuduha tukaba twaronkejwe igice? None yindi yahawe bande?